abakobwa gushika agira kabonga kumva yo kwinyegeza akumva yofuma vyara umwana ndamaze ko navuga ngo je nofuma vyara umwana nabonye uravuga kandi umuntu aramenya ko wavuze ko mbonye ari we watumye mbabarirwa ndagusezerana ko ngiye kubaho ku bwawe. Hari abantu biba binini bivya kuba batararongorwa nk'abakobwa gushika agira kabonga kumva yo kwinyegeza uwo mugisha uri kurarondera sibwo buzima bwawe. Ubuzima ni Kristo. Il a été à ce que tu rencontres la bonne personne. Koko agakiza nakashira hejuru ibintu byose kandi n'ubunuko. C'est le plus grand des miracles. Kuko atabaye imfatiro ubakira ku musenye ku bintu byo hejuru. Imana ikubwira ko ama decision yawe abwiza kuba afise isoko mu Mana. Urumva wamaze gutombamo reka mvuge kuki. Tu es déjà queen. Nisho gitume faut se protéger. Irindiriye kuhura n'uwawe, protege umutima wawe kugira ngo ube wa muntu avuga ati umva Mana utavuze atari wewe naho hazoba kuri wa musi wanyuma nzobivamo. Umutima wawe wararahutse wiyumvira mariage gusa ni wihane. Amen. Wemere uregwe umenye Imana. Hari abantu bahakuva mu bintu ngo kubera yuko ngo abantu ico biyumvira. Narasenga mvuga Mana igihe nakizwa nari nk'abandi barindire mariage. Umunsi nakira umwami Yesu nuvuga ko ivyiyumviro vyanje vyarahindutse, intumbero z'ubuzima bwanje zarahindutse. Suko ivya mariage nari ndabivuyemo, mugabo hari ibindi vyiyumviro naciye ngira ndaza kubidevelopa de plus en plus. Ikintu cambaye kigihe nakira umwami Yesu nuko bwa mbere nuvuga ko namenye Imana iri proche. Imana iza mu buzima bw'umuntu ikaba proche. Iyo proche ndiko ndavuga ni proche y'ukunwana, ni proche kimwe kiruta rapprochement ugira n'umuntu wese aba muri inosi, yaba umugabo yaba umwana yaba umugenzi wa mbere wibaza. Nta rapprochement iruta rapprochement ugirana na Yesu wakiriye agakiza. Aza muri wewe. Urumva ko ta muntu yoruta kuba proche kurusha umuntu ari ndani mu mutima wawe. Nico bita kunwana muci kumwe na Yesu. Ikindi namenye munsi nakiraga kiza, namenye Imana ifitiye ivyiza, Imana inkunda. Amen. Ikindi namenye Imana yumva kandi vuga. Amen. Ivyo ndiko ndavuga ibintu vya impact ubuzima bwanje par la suite, ubuzima Kristo nagiye kubamo biba binini cyane mu buzima bwanje. Ndamya ko umwe wa kera yapfuye, bituma rero nubahuka gutangura ubuzima bushasha mpanze amaso Kristo kandi nciye bugufi. Naguma ntangazwa n'ubwo bunini bw'imbabazi ziwe ngena kubabarira ivya kera vyose bigahinduka ugacika mushasha. Haleluya. Muziko ndazi ko benshi burya muri bajye abajene mubona abantu benshi bagenda na culpabilité, bagenda na condamnation kubera iki eta y'ivyaha. Murazi ko umuntu wese ari umunyavyaha, umuntu yavutse nk'umuntu n'umunyavyaha. Un certain moment la nature du péché igaragaza mu buzima bwiwe. À quel âge je ne sais pas, bivana n'umuntu même à 7 ans nzobona ko abana batanguye kugira utu réaction tubi, akanyegeza ibintu abavyeyi akabesha. Hari n'abatangura kugira ama pensées impures bari kuri iyo myaka. La nature du péché igaragaza mwaca uburyo bumwe canke ubundi. Rero kenshi ugasanga umuntu akura agenda na condamnation, culpabilité kubera ivyo agenda arakora mu buzima, ivyo yagiye arakora. Iyo rero umuntu akijijwe ko iyo ntuzeya icambere kikuvako, Yesu kiza gukura kwayo madosi. Ntaga kize gashoboka atakubabarirwa ivyaha, impossible. Ntaga kize gashoboka ata repentance. Cyo gituma gakize kava muri repentance du cœur. Rero Yesu agukura ko iyo mitwaro y'ivyaha kuko wamusavye imbabazi wayimuremetse. Rero je nagiye ntangazwa n'ubwo bunini bw'urukundo rwiwe bw'imbabazi ziwe. Hama rero ikindi rero cagiye kuntangaza, c'impact le choix du conjoint.
ningene jewe gukizwa nagirane conversation mu mutima n'Imana ndiko ndayibaza nti none jewe ko umuntu bagiye abantu ari abantu mbona parafisi ikintu je nafise je ntaconzi narabona abantu turiko baje sinebwa yakizwe nagenda mu ishengero mais sinari bwigire numva le message du salut bagomba bahamagara abantu bakizwa ndakubwije ukuri naca sinzira mwumvirize ngene satani agwanya gakiza ivyo rero byaramaze amezi menshi je me rendais compte igihe cyose n'abana sinziriye umva midi gomba igere nacagira dodo kubyo ntigeze numva bama bagira l'appel au salut muri iyo shengero umunsi umwe rero ngira Imana yavuze ati oya bamareka mugende umva mukora igikorwa cyose gura ngo nasinzira pasteur la prêcha haje kwigisha cyarahamagara abantu bakizwa ivyo yigishije uwo munsi avuga ivyerekeye guhura na Yesu umutima wanje ngo bum guhura na Yesu barahura ku gatwe ku kandi bigenda gute ivyo bintu nta vyabaye ndiko ndikishira mu mutima caranteye ubwoba ngene umuntu ahura na Yesu kuravuze jewe ntiturahura kuko avuze guhura numva ikintu kiri tangible physique kigaragara mukagenda kijijwe nana amazi yose matinza ngaha je d'abord narihanye ivya j'ai regretté sivyo nararogwese naricujije naranavuze mana mbabarira sivyo c'est pas ça le salut icerekeye Yesu ro guhura nawe kirambana kinini kiraba kinini kirambuza amahoro ndataha mugabo baca baravuga ati hari inyigisho z'urufatiro ziba ngaha zigenewe abantu baretse kwakira gakiza nimba baretse kwakira gakiza uzozizemo ndavuga jewe ngiye kunzoza muri izi nyigisho numva iki kintu cyo guhura na Yesu kirambuje amahoro kuko ni kinini cyane izo nyigisho nizo zahavuye ziba inyanduruko y'agakiza kanje mvuye muri izo nyigisho bagu wowe yatwisha avuga Yesu gusa akavuga Yesu nkuvuga none aha nari karasarisha kubera ko atavuga Imana yaremye isi n'ijuru umuremyi wa byose data wa twese je rero dutandukanye n'uwo muntu ariko numva sishizwe numva hoho nagize tristesse murabona tristesse birivuga tristesse yari ivuye ku Mana kugira inzane kugakiza ndabura amahoro numva narimeze nk'umuntu yabuze umuntu akunda numva afise tristesse imwe itamviriye ndashika muhira nkumva harirabura hose turinda tuja kuryama mezuko mvuga ni hari ikintu ntazi ntaratorera umuti c'est une question de vie de mort kirambujije amahoro cerekeye uguhura na Yesu Yesu nari ndamuzi jewe ndagenda njyamye mu ijoro ndavyuka ndabura itiro mu ijoro so kuvuga ati ndavuga Mana c'est maintenant ou jamais ngirize kumenya ce qui ne va pas ntangura kwibaza mu mutima kuko urumva nabo njyamana nabo tuvukana ngaho mu cumba navugira mu mutima nteje nagusavye imbabazi qu'est-ce qui ne va pas chez moi nari sincère nariko mbaza Imana nje ntavyo nzi ngene babigenza mugabo je urambona je naraje gusa ntavyo nzi ngene babigenza kugira ngo nanje ncike nkabo niho rero navuga Imana ivuga niho hatangura conversation mu mutima wanje n'Imana Imana itangura kunganiza kumbaza ivyerekeye le pardon des péchés uvuga ko wicujije none jewe narakubwiye ko nakubabariye cyabaye ico une conversation injana kuvuga ati none waravuze none ijuru naryo ryaravuze ngoma ndabajane ndabereka yuko mu buzima bwose Kristo c'est toujours la communion sigura umwe aratanga undi agatanga nukuvuga umwe aravuga n'undi akishura il n'y a pas de communion iyo hari monologue umuntu wenyine aguma avuga ataje atakwakira rero Imana yashaka kunjanaho ho kumenya en fait nta réconciliation nta kunwana kwigeze kubaho nta kubabarirwa ivyaha utamenya ngo ndababariwe none en quelque sorte no kuvuga ati ego warasavye imbabazi none wahavuye uzitwaye waravuze waramenye kuzitwaye quelque part nta communion habaye quand il est gusenga soit urahavutkuye umutwaro uruhutse habaye communion waruhutse umutwaro wawe utwaye chaque waronse une fois qui vient de Dieu mga toujours il a cet aspect de communion jewe ncumva iryo jwi rivuga uko muri ako kanya amajambo yose numvise kuri Yesu Kristo wa muntu yatwigisha inyigisho z'urufatiro yagiye aransigura icyo Yesu Kristo yaje gukora cyasanga l'œuvre de Jésus Christ à la croix à travers la croix vyose byaje umenga ni gitabo birabadehura imbere yanje ingene yagiye mu gishingo ciwanje akariha n'ikimana jewe
bihwanye na jewe iyo aspect niyo nari nkeneye mu buzima bwanje ingene yarishe ambo yararishe donc le pardon est disponible donc na jewe birashoboka kuko yararishe kuva uwo munsi ubuzima bwanje burahindutse nagize amahishurirwa amaverite akomeye ku buzima bwanje yerekeye igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba ndamenya nti naho bonjana kuna hehe mu ishamba muri désert hata muntu n'umwe ariyo je ne redeviendrai plus jamais nationaliste ni nahat noje hano ataja mbugi imana bariko barambwira nature yanje yahindutse numva nahinduye nature amen no kuvuga ngo natanguranye ugushira amanga no kumenya Kristo uko nyene naguma nyene ntamuzi mvuga none Yesu gumuvuga Yesu no kutavuga Imana data ari bumbere munini amen ndahakuye vyahere kuri ryajwe numva ndiko ndaganira n'Imana ndamenya ko Imana ivuga niyo Imana iravuga wow ni doho mu buzima musanzwe nta probleme kuko icuba z'Imana cyose iraza kuvuga kandi uraza kumenya ko yavuze ico rero ni kintu haleluya cyambereye icyamerekeje muri urwo rugendo rwo kurindira uwo tuzokubakana namenye ko Imana ivuga itaravuga ntugenda kuko ntiravuga kandi ivuze urabimenya je cyace kimbera navuga gute inzitizi kandi ikintu cy'ubufasha bukomeye en fait nta kwihenda kwa jaravuze ni nta kwihenda kuko Imana iravuga n'umuntu yihenda kuko vyase ko agira shwa yatatunye nta uri karamufasha donc ariba ko akoresha amasase je namenye nti Imana iravuga nekirakemutse ndabizi ko izovuga nzobimenya iravuga nta problem haleluya rero ntangura ubwo buzima bu Kristo kama mfise ibintu bikomeye namenye ku mucunguzi ndamugira isezerano ndamubwira njambo ryawe rimbwira ko rivuga ngo il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux ndamubwira ko wapfuye ku bwanje ko mbonye ari wowe watumye mbabarirwa ndagusezerana ko ngiye kubaho ku bwawe singiye kubaho ku bwanje ngiye kubaho ku bwawe undi yapfakazuka ku bwanje ni Yesu Kristo we yaritanze ku bwanje yarakoze ku bwanje nanje ngomba mbeho ku bwiwe amen ico nico namusezeraniye haleluya rero mbandanye ubuzima bwa Kristo gituma nabwiye intumbero z'ubuzima bwanje zarahindutse urumva ko iyo umuntu adakijijwe ivyumviro vye biri tuneve ibintu vy'isi kugira mariage kuronka abana kuronka ibintu vyo mu isi kuronka izina rurangiranwa kuronka akazi keza biguma ari ibintu charnel ibintu vyerekeye we kushigwa hejuru kuboneka kugira ibikini biki ama experience yokora yumva n'ama expert atumbereye kumushira hejuru ubuzima bwanje bwahindutse kubera naciye mbwira Imana maze kubona sindabona munezero mu mariage mama numva makuru mabi ku mariage ndasenze iki kimwe nzonkora ubwo gwiza bizotuma menya igituma washatse ko Adamu na Eva babana hanyuma ntisije kuraba hirya no hino ngo binteshe umwanya niyaza nzomumenye nabonye uravuga kandi umuntu aramenya ko wavuze rero nzomumenye cyambandanye ubuzima bwa Kristo amen jewe nubwo byari uko nkunda Imana senga nkorera Imana mu ishengero ndi umwana w'ishengero nukuri mariage yaratevye mugabo nubwo vyari uko sinigeze mpagarika umutima bimwe vyuko vyo kwempacta umutima wanje hari kibazo umuntu agira uguteba ibintu buri kuracamwo bikava kukuba umutwaro no kubona ko quelque gushika vyo impact umutima bikazana umubabaro n'ibindi vyumviro vyo kuca ku ruhande icinjambo ry'Imana rikubwira burya kenshi mu buzima niko bitugendera uzoraba abantu baragira ibibazo ugasanga nta mwana afise ugasanga hari ingwara hari ikintu gikomeye ugasanga cyashizaho novuga gishikira umutima wawe kikazana gahinda n'akabonge ntusubire kwiyumvira bijanye
n'ijambo ry'Imana ugasanga ugutagomba rutangure kwigwanira nk'umwana w'umuntu. Hari abantu biba binini bivya kuba batararongorwa nk'abakobwa gushika agira kabonga kumva yo kwinyegeza akumva yofuma vyara umwana ndamaze ko navuga ngo je nofuma vyara umwana bigahera. Uravyumva hari hano vyatanguye gushika bitagwiza gushika. Amen. Kuko ugwiza kubuka ko ikintu cyose muri ubu buzima uwo mugisha uri kurarondera sibwo buzima bwawe. Ubuzima ni Kristo. Ubuzima ni Kristo. Donc hari ahantu utabwirizwa kureka ngo ico kintu kigere ahantu ngo ukigire gwawe. Buriya c'est vrai ni gwawe ni wowe uri kurabibamwo, mais hari ubundi bikosana kurusha ni Yesu Kristo. Tu ne vis plus pour toi-même. Et tu le plutôt plutôt umenya yuko quelque chose qui peut t'arriver na kigwiza kuza c'impact imigenderanire yawe na Kristo. Amen. Ujye kugira mariage bijya bikonsera nawe kuko niwe yashizeho urugo rwa mbere. Niwe yashatse kwavukiramwo abana bari bien encadré, abana bakunzwe, abana babona ishusho y'Imana mu bavyeyi, abana bavuze papa umutima udasimba kuko babonye papa mu rugo, babonye mama mu rugo. Ça veut dire que il a été à ce que tu rencontres la bonne personne. Il a été à ce que uvyara abana yahamagaye kuva kera ati bazoja mu nda ya naka niho bazovukira. None numva ko umugambi w'Imana kurusha umugambi wacu. None ko iki tubigira ivyacu ubutangiye kubigira ivyawe ubutangiye kuhombra kunanigwa. Kristo muvuga ati abo ugwanire ko Kristo abo wa mbere muri vyose no mu bibazo urimwo uti ndagukunda kurusha ko ndigeze ndagukunda sindabizi biriko birambako muba je sais que tu urazi ivyo ndiko ndabamo. Amen. Igituma ndabwira ntivyigeze vyimpact umutima wanje nuko na hari ikintu nagumanye ukwizera. Uko kwizera kwavuye muri rencontre yanje na Yesu kubera nari nakijijwe. Amen. Nari nakijijwe. Rero uko ko agakiza nakashira hejuru ibintu vyose kandi n'ubunuko c'est le plus grand des miracles. Nta mugisha nta biki ngo nta bizoruta ubunini bw'agakiza. Je nta nigitangaza mbona. None umuntu azagahindura nature y'umuntu. Kera bavuga ngo kera twari nous étions des êtres animaux. Twaraba nk'udukoko. Umuntu agahindura nature y'umuntu kagira umutima w'inyama, kagira ivyumviro vy'ijuru, akakubwira ngo ivya kera birarangiye, vyose bihindutse bishasha. None mwe muhari ikintu kirutico. Hana kimwe guhindura nature y'umuntu indani ikagwa nature y'ijuru, ivyumviro vy'ijuru, umutima mushasha, umwicane gahinduka umuntu agirira neza abantu, umutima ugahinduka. Nta kintu kimwe misisha kurutico. Rero jewe ukwizera kwavuye nganavuga Mana wowe amanda kiza na kimwe muri nosi utoma. Rero nari ndabizi ko nzogira mariage nagumanye ico narabona bitevye mugabo nagiye kuzigamwa nuko kwizera ko Imana idashobora kunyima mariage yampaye agakiza. Ntabwo en plus bo bashizemo désir y'urugo ndifuza urugo. Ça veut dire ko urabishaka kuko yaba ntari burongogwe ntivyaba biri muri jewe. Ni kuko abantu bashira kugira ngo baturumante. Oya. Rero biza kumfasha muri urwo rugendo ngumana ukwizera. Vyarashika nkacika intege nkabona inakirikiraga ndavuga Mana none qu'est-ce qui va pas nkatangura kugira ati ngo kwa kagakubita mugabo kuba mu Mana no kuba mu murimo w'Imana bigatuma ntekana mba amahoro nkarindira isezerano. Haleluya. Jigi Imana yangendera wo twubakanye twahuriye mu bikorwa vy'Imana cindagaruka ko gato mu gusozera twahuriye mu bikorwa vy'Imana hanyuma duhura nyene tuganira bisanzwe tuvugana hamwe abantu bavuye mu bikorwa vy'Imana mukaca mumenyana mugahora muvugana mugahora mwese mugurura imitima kuko Imana guhamagara gukora ugasanga nawe ravuze ugasanga hari utuntu turiko turatika bati ibikorwa birasa basi ukarengana hitwe ngo so mukavugana hakaba rero haba kumenyana. Rero ndazi ko mushaka kumva ngo no choix du conjoint bo mumenya gute nabanje kubashiraho ifatiro ivyanzanye hahandi kuko atabaye ifatiro ubakira ku musenye ku bintu vyo hejuru. Umva twari mu bikorwa vy'Imana turiko turaganira ariko haraba ico navuga kwegerana kumenyana kumvana. Hari umunsi twaganiriye turi mu modoka turaganira haraba ikintu turumva ko habaye ikintu cukumenga murasangiye destine aratangara hora nanje ndahora turatandukira mbwa hari ikintu kiba cabaye
gitangaje nduva ane umutima nawe nukumva birasa ne vyahuriye ibi bintu. Okay, no mumenya gute? Odola y'ivyo ubona, odola y'ingeso nziza ziwe, odola y'ikina kiriya, novuga ngo hamariyo ikintu udashobora gusigura, ata muntu n'umwe toki definise neza, mugabo gihagaze ku maso y'impwemu. Je niko no bivuga, niko no bivuga nciye kuri experience yanje. Murabe Adamu igihe Imana yazana Eve, yavuze ngo voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Aha murabona bariko baravuga amakarite d'abord ya Eva, peut-être yari yabonye, mais ni gute yashoboye guprononcer amajambo akomeye nk'ayo? Celle qui est os de mes os, c'est l'intérieur, la chair c'est l'extérieur. None yaperesheje gute ngo amenye les os? None les os ziraboneka abantu amayos ariko. Ça veut dire que ni kintu we yabonye aramenya. Murumva ko kukumenya ntiguhagaze d'abord ngo kubwiza nibiki. Rero ivyo n'ukuri tubivanemo muzo wamukoze. Umujene wese cyo kintu kiramusita. Ico kubwiza ivyo afise inyuma normal kiramusita, kandi vraiment nawe wablama kuko twambaye umubiri kandi uri en contact n'ivyo umubiri uravuga ugakoma induruka, sivyo? Mais warakijijwe. Imana ikubwira ko ama decision yawe abwiza kuba afise isoko mu Mana, kuglorify Imana, gukora icyo Imana ishaka, kutigaba. Ama decision y'abakomeye y'ubuzima abwiza kuba arimwo ugufukamira Imana. Gufukama dans le sens de toujours chercher à faire exactement ce que Dieu veut. Rero hama hari ico kintu cyuko amaso y'ibyinari yabona la personne. Amen. Ico rero ni wewe ni shwa yawe. Iyo uri umuntu yubaha Imana, wasezerana Imana kuzokora icyo ishaka, kuzohitamwo selon lui, ni gupermeta ko ugira confusion mu bisanzwe. Iyo utabivuyemo utari kurabesha, iyo uvuga uti ndashaka nyereka, Dieu va te montrer. Rero hama hari ico kintu jewe rero ngene namubonye, hari ibintu bidutandukanya binini ya vraiment biri binini byari gutuma bitaba n'ukuri. Mugabo ndamubonamwo sinzi umuco n'ubukuru bw'Imana, ikintu cya responsabilité. Je sinzi ngeno kidefinise ari ikintu ababwiye, ntivyari bihagaze ngo mwiza, ngo munini, muremure, ngo miduga, kandi cyari gihagaze ngo kugutomba muhe. Nico ni problème. Urumva wamaze gutomba muhe, reka mvuge kutyo, ndiko mvugisha abaje. None wamaze gutomba muhe mu bisanzwe, none wumva none iyo nikite ivyo tu es déjà kurinda. Ça veut dire que ibindi byose biza kuba birihone bifatiye kuri ico ngo je numva amahoro, nayo sivyo, sa mahoro umva va ku Mana wamukunze, sivyo? Nuvuga ngo umushaha wakumbura wamukunze kubera yuko murasamvwa kimwe yatwe nganeza gira iki hama. Hari n'ibindi by'inyuma bisakuza gose ngo vy'imiyaga, ngo birimo imiyaga babiri imiyaga. Rero ntibize kugutuma, nico gituma mube prudent imbere y'ukwirekura gukunda. Iyo umuntu akunze biragoye ko asubira inyuma. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Ushobora gukora ibyiza cyangwa amadega iyo kidatumberejwe neza. La preuve, abantu bose aravuga ngo yakunze uwundi mugore cyangwa umugore ngo yakunze uwundi mugabo. Rero nimva ko biri bizarre ivyo bintu, namwe nimuvuge. None urakunze umurwaro wese so gwaragize umubakanye. Usego nimva ko go rukundo cyo twita urukundo gishobora kuba iciza kiva ku Mana cyangwa inkwezi y'amarere. Nico gituma faut se protéger. Iyo urindiriye kuhura n'uwawe, protège umutima wawe kugira ngo ntihagire ibiza gusakuza bikuliye. Les sentiments sont difficiles à gérer. Utara ubanza ubone nukuri uziriko umutima wawe kucima, ube wa muntu avuga ati umva Mana utavuze atari wewe, naho hazoba kuri wa musi wanyuma nzobivamo. Ico ni cemezo cereka Imana. Burya hari ibintu Imana iraba. Imana si ikijuje iratuzi. Hari ibintu birindiriye kuri wewe irabe ko réellement
urindiriye ikiva kuri yo. Iyo uri umuntu utarindiriye ikiva kuri yo ushobora guhura n'ivyo byose ukajana na vyose. Umugore wawe ndavuga ati nukuri sinshobora kubana n'umuntu atakijijwe, atarwanye nawe, atarungitswe nawe, noba ngowe. Nuvuga ngo buri wa muntu deja uha agaciro ukubaho kw'Imana mu buzima bwawe, présence y'Imana. Ukuvuga ko tandi muntu aba umunyamahanga avuye hanze afise ingeso ziri contraire n'ijambo ry'Imana tubwira yoza kuba mu buzima bwawe. Rero hari ico kintu umenya kivuye mu maso y'impwemu gituma uza kuvuga Imana, Mana hari iki Mana, none mbandahanye, sivyo? Nukuri hariho ingeso ziba nziza mugari gusanga ingeso zidakwiye, hakenera kumenya mu buryo bw'impwemu bwiyimbitse nimba ari la personne muzobana. Ico kintu rero gikoze kikaba gihari kizogufasha ko igihe cyose ugaruka imbere y'Imana ukavuga ati ni wewe Mana, sivyo? Ni mugambi wawe twarabikoranye. Amen. Mugabo hari n'ikindi, hari n'ibindi rero bibwiriza kukwalahma uvuga uti hasi ntari ntambwe, sivyo? Amen. Ntuye n'umuntu atakijiju, wa muntu bunyama atubaha Imana, avuga amajambo yose yishake, ukumva umenga nta kantu nakamwe k'Imana kari muri we. Umuntu azoza ashaka yuko mukora ivyaha musambana, nuvuga ngo ntakuba ntiyubaha Imana namba, hunga umuriro. Umuntu azoza atubaha uburongozi, umuntu arajya mu ishengero n'umwana mu nzu y'Imana mugabo ntiyigera yubaha abaro. Misi yose avuye hariya ngo wabonye bijya ngo mbega nyo pastor ngo mvise ivyo ariko aravuga ngo mbe hajya ngo mvise ko hunga umuriro. Umuntu adashobora kuba uburongozi ngo yisumetse mu burongozi ni wa muntu no hanze n'umuhobere ntazigera akora ikintu kizima, n'umuntu ubugabo bwigaba, n'umuntu azoba ari hobere, azoba ari umuvayu, sivyo? Menya ibintu bimwe ucunga uvuga ati uhunga umuriro. Amen. Ariko hari ingeso nziza ushobora kubona ugasanga ari ibintu muhuye, ugasanga uri kumwe nawe urumva hariyo muri ko muraja mu vyerekeye ibintu bizima vyo wabuno buzima. Amen. Mugabe ndahagaze kuvye nuze gusa birimwo umutima wo kwitangira abandi, kuko ukunda Imana arondera ivyo yimvira nibifasha abandi, nivyo gukorera Imana, nivyo kugirira neza abantu. Hamwe umuntu heze umiga urondera usenga uvuga Mana illumine les yeux de mon cœur. Hari isengesho iri mu Banyefeso, illumine les yeux de mon cœur, amaso y'impwemu yanje abone sinihende, kuko abantu bose beza ntibakugenewe. Amen. Rero muzirikire umutima wanyu ku Mana. Reka rero ntanga nk'impanuro nsozera ati nibikino babwira kumbona nari ntanguye kubikora mugabo ikintu cyambere n'ivyerekeye agakiza. Hama ica kabiri nicerekeye kurondera d'abord imbere ya vyose gukura mu buryo bw'impemu. Mama nabonye umuntu avuka akaca atangura ubwo nyene ngo nta muntu avuka rimwe akuzura ingovi, niko bavuga. Nukuvuga ngo ari umwanya wo kuvuka mu bwami bw'Imana kwakira agakiza, hari n'umwanya wo kuregwa. Ntuca usimbira muri mariage nibishoboka. Hari imurimo Imana igukoramwo, hari ibintu irahindura ivyiyumviro vyawe, hari ibintu Imana igutandukanya nawe, ugatandukana n'abagenzi ba kera, ugatandukana n'ibintu bimwe bimwe vyohava bikubuza kubandanya urugendo, ukaregwa. Muri uko kuregwa n'Imana ugenda wumva ijwi rya papa, urimenya, umenya papa wawe mwijoro, umenya icyo ashaka n'icyo adashaka, umenya kumva ijwi ryiwe. Jamye tugira ngo intama zanje zirazi kandi ziramenya ijwi ryanje, ndazihamagara zikanyumva. None ni gute uzogira shwa ikomeye nk'iyo ya lokonje ukinjira mu rugo kuvyara abana, gufata amadecision akomeye y'ivyo mukora utazi kumva ijwi ry'Imana? Je mbara nkoma tu vas t'en sortir? No, ubu buzima si ubw'abana bato, umuntu araregwa. Nico gituma no muryango abana tubarera hama tukabasora twavuga ati ubu harageze kugira. Emera rero uregwe, ureke kuba ubuzima bwawe buri focaliser kuri mariage. Non, ça c'est pas la vie. Ntibaze ko Imana akuremye kugira ngo ugire mariage. Umuntu nkawe wakoma azobaho imyaka n'imyaka. No, ni gute ucuza ikintu cyose mu mariage. Nimba umeze gutyo umutima wawe wararahutse wiyumvira mariage gusa, ni wihane. Amen. Wemere uregwe, umenye Imana. Amen. Umenye ikibi n'iciza. Haleluya. Amen. N'ahandi uzinjira mu rugo utuvaho gate. Uzosa wa munezero se ntuzomenya ugiye kweka ntuzobinezererwa, kuko udusanga warihenze ku mapoa menshi ku muntu
uwo muntu muzoha waramwihenze ko no pas quoi ne serait pas la bonne personne muko ubwawe ntuzi ngene babana n'abantu ntuzi ngene witwara imbere mugabo ntuzi uri umwana mutoya rero wemere uregwe sivyo muri uko kuregwa impanuro noba bavukanye banje wemere wigaburire umuntu akuzwa no kurya amen umuntu atajya akurana ingwara zikomeye hari n'amakahanse menshi agira yarakuze y'amakahanse akagaruka akamugira ingaruka mbi twebwe tugira ijambo ry'Imana kurya ijambo ry'Imana ryo Bibiliya ni wowe c'est ta responsabilité eve sivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo abacitse icyaremwe gishasha ngo vyakere babihindutse cyose bindutse bishasha iyo verse yashitse revelation iyo verse biragoye ko umuntu aza kubwira ivyagiriza ivya kera biragoye ko umuntu aza kubwira ngo ntuzoshika kure ngo ngo abavyeyi bawe ngo bari bakanyura no kuva kuri sokuru kuva kuri ngo urabona nako ivyamushikiye ngo ujye mukuru wanyu ntubona ko ariko araduga none urabona yamanutse uvuga uti Bibiliya yavuze ngo ivya kera vyarangiye genda rurondera ivyo ico jambo vya kera ivyari ivyo uzosanga mu gikorwa Yesu yakoze kiratangaje no kuvuga ngo vyose yaravuze ati yavyatse ububasha avuga ati sivyo bizosura kuvuga no kugira amateka mu buzima bwawe ngo bikugenere kazoza kawe ngo vyose bihindutse bishasha ivyo bishasha ni ivyaha niki cyose ijambo ry'Imana rikubwira ngo kubw'imishishago Yesu Kristo narakize niki kikubwira ngo yigize mukene kugira ngo ntunge niki kikubwira ngo yampaye umwidegenje niki kikubwira ikintu cyose biciye mu rupfu no kuzuka yanesheje cyatsi cyawe icyo utagiye kukirondera ngo ugipwize ukirondera ukige ntibizigira bigira biba ivyawe uzokwa muhura n'ingorane uzohayajisa nk'abandi bose uzokora nk'abandi bose uzidoga nk'abandi bose kubera iki abantu ntibagikunda ijambo ry'Imana hari umwanya wo kumvira ijambo ry'Imana hari umwanya wo kurigaburira icyo nico kizodevelopa ukwizera muri wewe kuzotuma naho wa muhungu woba amasantima yawe yanyiganyize ubwira inkombe zo kuvuga oya ndabizi ko Imana ifitiye vyiza hari abantu bahakuva mu bintu ngo kubera yuko ngo abantu ico biyumvira ivyo birambabaza haleluya ntushobora kugura ubuzima bwo kabushega ngo abantu biyumvira ibi umuntu umva hageze kusatura kuvuga ati ça c'est ma vie ça c'est ma destinée ça c'est entre moi et Dieu umuntu ashobora guhitamo hariho umwanya wo kubabara barakuvuga barashaka no kukuva kugasigara uka wenyene ukari ruri wenyene mugabo ukura bandanya tu mugani bavyanka ukakurikiza vya bindi ngo ya hasi no bivamo ngo bavye bavuze ibi en plus bavye mama arambye ati sinzora ngogwe no mukene urabona batwara bakene wakijijwe ivyo ntibikikugenga umuntu azi gufata ingingo umuntu akuze umuntu yihagararako umuntu azi icyo ashaka kizima cubakiye kuri Kristo amen rero bizotuma ugira ukwizera ubu umuntu akuze ukwizera ni ikintu gikomeye umvize ndakubwira udafise ukwizera muri ubu buzima nta nahamushika kandi birivuga ngo sans la foi l'impossible de lui être agréable amen hari abantu benshi arabakobwa bashaka basengera mu mariage bazi ko mariage ifa kuza ni baragasenga ngo nakarase bagenda abantu ngo basengere si c'est pas question y'isengesho c'est question y'iryo umutima uri herekeje Eske nisengesho rekeje no kwizera yuko papa ari mwiza uzi neza ko zogurugo uzi neza ko atashaka kwimye uzi ko nguyitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu yobura gute kutugabira byose muri we utagira kwizera nta kizi ubona c'est la foi qui déclenche les choses dans le monde spirituel Imana yakunda kwizera iyo umuntu yizera idefia ikonexe na lo surnaturel qu'il est lui-même n'igikorwa yakoze kiri mihakiro biciye muri Yesu Kristo wifadikanije navyo birugurura inzira abahizi bo kwizera muzo birara babavuga mu bahebura gusa mu bahizi bo kwizera kubera iki nukuvuga ngo ivyo bakoze vyose babikoresheje no kwizera baba amateka banditse kwari kubera kwizera nico gituma babavuze hajya bakahopana ivyo bakoze vyose bashaka kuvuga ati ibi udafise kwizera ntushaka kubibamo muba abantu rero bo kwizera mureke kuba abana no kuvuga ngo mariage ariko bo wa muntu uvuga ati est-ce que réellement ndizeye Kristo ndizeye ko ikashaka kugikora ndizeye ko kuko umuntu nk'uwo n'urugo uzogubaka amen uzomenya guhangana n'amasitasiyo pas la foi burya Yesu yaduhaye ibyiza vyose mugabo vyanga ko tubishika ko nous n'avons pas la foi nous sommes trop faibles ntituba mu ijambo ry'Imana ntiturondera kumenya none Kristo nindi cyo yakoze n'igiki yangize umuraganwa nawe none ivyo bisigura iki aha buryo wo kubaza ngo umuraganwa wawe burya usigura twihane turondere kumenya Imana amen
turondere kumenya Imana. Hanyuma ikindi novuga cyanyuma ubaha uburongozi. Ndakivuga cyane ngo ndababwire ko iyo wakijije ukagira ahantu urerewe mu nzu y'Imana, ukagira umupastor, ukagira ibintu bwo kuronka umwungere, ngo ndabwire ko kuronka umwungere burya n'ubuntu. Hari abantu benshi batigeze baronka abungere, batigeze baronka aho bareregwa, bakaraba abantu bariko baravuga ibintu bazi gusenga, bazi kugira ibikiniki, bakabamvira nabo babaye imfuvyi, ntibigeze baronka aho bareregwa canke baguye mu biganza bibi. Iyo rero bagira ubuntu bwo kuronka umwungere, ishengero umva ko ari ishengero ryawe, ishengero wishima ukavuga ati ubu n'umwungere wanje, ndumva ko ariho mwema naha ni muhira je numva ara umwana wo mu nzu, none umwana mu nzu akora iki? Nene murabona ko abavyeyi bama bafise abana bishimiye rimwe n'abandi batishimiye, sivyo? Burya no mu burongozi nuko abapastori nuko baba bafise abantu bishima, baba muri wa wundi bishimiye, atari uko kwishimira gutyo baba kwishimira kuko uri umwana mu nzu, kuko ukunda ishengero, kuko witanga dans le sens yo kuremurura abandi no kugirira neza abantu, basira wahuja muri protocole mugabo mu buryo bwo kwitanga. Ntemwe umwana ashobora kuba mu nzu ajya gusatana kimakora, biri normal. Hari abantu usanga ishengero ryabo baraza dimanche gusa, mugabo en dehors mu ndwi hagati birirwa barayerera, bari mu bagenzi, bari mu ntibigera bakubona, ntibigera bagukontako. Rero mureka kuba abana umuvyeyi kwiyumvira cyane ati oya ati ntinde yofasha tojya mureke ahubwo bwira naka ariko naka arafise n'ikindi gikorwa cy'ikindi tega ati mugabo je ndazi ko azobikora. Narashaka muri bande bavuga ngo oya ngo panojya ako nakaga bene data no kwaye pako musimpe mu byo bitavuga sapale ibi sivyo kuvanta ngo pasteur n'ibiki non. Ibi c'est la vie normale de tous les jours, c'est vraiment comme ça. No mu miryango nuko ntushobora kubara ahantu mazi imyaka n'imyaka atakino bashaka kwikorako mundi in persona probleme gusa cyagenda aravuga abakozi b'Imana bunge barakugaburira buri munsi impere wabona uko ugundura bavuga buri munsi ugenda urabavuga bakritika ngo kanaka ngo raba ngerasa ngo je nagiye ngo hariya muri geshengero usanga ngo urazi wongene hasa neza imbere ngo rabi wacu ngo je nabonye ngaha ahantu ngo fete pasteur rekana n'ivyo ce sont des choses qui retardent la bénédiction. Birabaza umutima w'Imana umuvyeyi wawe mugirira akanezerwa no baba wa muntu anezereza umutima w'Imana. Muri Bibiliya hari verse nkunda ivuga ubuzima bwa Esawu na Yakobo. Isa agomba abaho umugisha, c'est déterminant pour leur futur, ni ikintu gikomeye, agomba abaho umugisha. Aravuga ahamagara Isa aramubwira ngo fais-moi un mec que j'aime afin que mon cœur te bénisse. Nukuri biratangaje kubona umuvyeyi abwira umwana ngo amutegure ingejeje ngo imbere kumuhezagira. Twe tuzi ko umugisha w'abavyeyi wa muri hafi, mugabo muri passion yerekana ko uwo mugisha bugiranyegeje hari bantu ntegurira ibiryoshe banda kuja guhiga mwishamba kugira umutima umunezerererwe. Bisigura ko umugisha w'Imana, umugisha icitwa umugisha muri ubuzima ntibagitoragura ngaho. Amen. Nukuri mu vyumve umugisha ntibawutora ntibawuyora no. Umugisha ni ikintu gikomeye mu buzima. Umva ujya mu nari n'umugisha kubura umugisha naho nakaga. Nyina baravyumvise acaragenda sindize kuvuga birebire me Yakobo niwe havuye azana cyavye kujya papa wakunda ahejeje kubijya cyaramuhezagira. Ndababwiye ne jamais trop tard pour bien faire. Ndabwira ikintu kimwe ushaka kwanga utigeze uvyumva yuko bwiza ko umwana mu nzu, umwana mwishengero, kunezereza umutima w'avyeyi, ukwitanga mu kuruhura umuvyeyi n'abandi ukabaruhura ukaba umwana mu nzu. Il est une bénédiction que ça attire. Amen. Rero nibaza yuko nivyo nababwira en général kimwe mu masengesho nari naragize nagenda senga. Ikindi cyantena ku mutima kubera kuba mu nzu y'Imana, je ubuzima bwanje umwanya munini waba uri mu nzu y'Imana, narasenga mvuga Mana uzompe umuvukanyi. Twe twasenga muri église francophone tuvuga ngo donne-moi un frère parmi mes frères. Ndakivuga uko nakivuga mu Gifaransa, je veux un frère parmi mes frères. Sinashaka umuntu abafise ubuzima hariya anye nanje nisongo ndi mu nzu y'Imana, cyusanga ubuzima wanye butigera buhura. Rero nashaka ko ndo nk'umuntu no seulement kijijwe mugabo nashaka umwe tubana hahandi ndi
tuba turi kumwe twevoluwa hamwe apana igitangaza kizoza ari gipedeje hariya kigende ikora ibintu hama nanje ndi ngaho munzi umva ntaho muhuriye kwa umva nashaka umuntu dusangiye ubuzima. Amen. Rero Imana yarabikoze. Imana yarabikoze. Ndashima Imana cyo ngoma ndangirizeko. Ndashima Imana ku mutware yampaye. Ndashima Imana kwitandetse. Kwitampevye mu rugo rondegwe rwose yanyibutse mu gihe gikwiye ikampa urugo. Kandi kampa umuntu novuga ngo umuntu w'Imana, umwana w'Imana. Nyimubona namubonamo umuntu ari responsable. Je namubona je sinokubwira ngira hari amasakuru. Umva je namubona amakarite nkavuga none musonja nayabonye si wabo mugabo je nabona ari umuntu hese utari wa ndazo guta mu nzira agataka guta mu kaga je sinzi. Kandi ibiri bubevyo n'umuntu yubaha Imana, n'umuntu akunda Imana, kandi n'umupapa n'umuvyeyi mwiza, n'umugabo vraiment mu rugo apana umugabo sindabibazwa. Ico kandi Imana izo kibarinda abagabo sindabibazwa. N'umugabo mu nzu n'umuvyeyi, n'umupapa akaba umuvyeyi. Umuvyeyi no kuvuga ngo aramanuka arabona vyose. Nico ryari isengesho ryanje numva shaka umugabo ashaka kutubana mu nzu akabona vyose mu nzu. Biranduhura ndabishima Imana kuko hari gusanga mudamu aruha mutwitwara ariko twishwa sanga ari partout umugore. Ugasanga umugore wa wundi nyene icubahiro gusa. Nivyo kibi kintu muzosengera Imana izobaho umugisha. Ntabenye n'icubahiro ariko bo wa muntu ababera umuvye akabaruhura mukaba akabagirira neza. Mukabana mu bintu vyo mu nzu bimwe amamoma mubana mu nzu. Nimba ari mu gikoni mukabana muri ico gikoni mu vyo mu nzu birazana kominyo, hari cibizana mu bana bakabona ishusho y'umuvye yari present. Papa wabo bakora ko bafinisha babona ashaka kubagira ikintu akabategurira akantu, nimba bakorera icaya akakibaha ku mwanya avuga ati nshaka kuyokipa abana, akabiyokipa mu buryo bw'ubuzima byari ukuntu twakompletse ubuzima. Image y'abagabo nivyo twakuye mu mico, mugari ivyo twebwe nk'abana b'Imana dukwiye kuza turahindura, sivyo? Burya abana akaruro bagakura ku bavyeyi ni kuri papa na mama. Image bazogira mu papa niyo babonye wabo nabo ba papa rero benshi babagiye babona ama image y'aba papa baza ku mugoro bagize iki yaraba abantu bari ngaho baserve njya baca bigira hariya anye mugabo ntibaze ngo bamanuke bashikire ba bantu babo. Na ditwe twe kubihindura. Amen. Nitwe tukubihindura avec la sagesse de Dieu, avec n'ukuri biraruhura ngo mandabwire nta mu mufise bike cyane. Umuntu umubana nyakubana uraruhuka urumva ko umuntu wegamiye, sivyo? Akuruhura mu muzima. Haleluya. Mwami Yesu abahezagire.